amahoro meza. Iki ni igisomwa ca 21 muri 39 co muri ca gitabo citwa Jewe nahisemwo gukurikira Yesu Kristo. Muriko muratwumviriza mpemu yera abane namwe. Kw'isi yose hari ubwoko bubiri gusa bw'abantu. Kuva kuri Adamu na Eve kugeza uyu munsi, abantu twigabuyemwo imigwi ibiri gusa. Iyo migwi ibiri nahisemwo kuyita ubwoko bubiri kuko ariyo mvugo itahuritse muri kino gihe c'amacakubiri atagira ifatiro. Dufise ubwoko bw'abana b'ubwami hamwe n'ubwoko bw'abana ba wa mubi. Ubu bwoko nta bumwe bwabwo bushoboka kuko ntaco buhuriyeko. Uhereye kubaganza, amategeko abagenga, ikibarongora muri bo, intumbero yabo, naho bariko baraja si bimwe namba. Uretse ko ubwo bwoko bwose muri kino gihe bugisangiye iyi si. Ariko abana b'ubwami dutegerezwa kumenya ko aha atari iwacu, ko hariho iyindi si nziza yacu twimirije kuzojamwo. Kugira umubano w'ubu bwoko ushoboke, ni uko abana b'ubwami botahura kandi bakagendera inyifato y'ururo rubana n'urwamfu nk'uko ubwoko bw'abana ba wa mubi babitahura bakabigendera. Reka dusome muri Matayo igice ca 13 ku murongo wa 24 kugeza ku murongo wa 30. Ivy'ururo n'urwamfu. Abacira uwundi mugani ati ubwami bwo mw'ijuru busa n'umuntu yabivye imbuto nziza mu ndimiro yiwe. Abantu basinziriye, haza umwansi wiwe abiba urwamfu mu buro hagati arigira. Bumaze gusesa no kuyangika, urwamfu ruca ruraboneka. Abashumba ba nyene urugo baraza baramubaza bati mbega mutungu, ntiwabivye imbuto nziza mu ndimiro yawe? None urwamfu rwavuye hehe? Nawe ati n'umuntu w'umwansi yagize atyo. Babashumba baramubaza bati none uragomba ko tugenda kurutororokanya? Ati oyaye, kuko kumbure mu kurandura urwamfu mworandurana n'uburo. Mureke bikurane vyompi gushitsa mwigenya. Maze mu gihe c'igenya nzobwira abagenyi nti mubanze mutororokanye urwamfu, muruhambire imikama, muruturire, ariko uburo mubwimburire mu kigega canje. Igituma ubu bwoko bw'abana ba wa mubi bumva umengo iyi si iraryoshe, ni uko ubwoko bw'abana b'ubwami tukiyirimwo. Igihe nicagera tukimukira iwacu, aba bana bazogira ibibazo batigeze kugira. Niho bazokwicuza kuko banse guhitamwo neza, bakareka umuco bakikundira umwiza. Ndabizi ko benshi ku gatumba iwacu no mu micungararo yaho bazimijwe bakifadikanya n'aba bana ba wa mubi. Ariko nagira ndabibutse ko amahigwe akihari yo kugaruka mu bana b'ubwami, naho ata minsi myinshi ayo mahigwe asigaje ngo abe akihari. Reka dusome muri Matayo igice ca 13 umurongo wa 36 kugeza ku murongo wa 43, ko Yesu yasobanuye ibya rwagwamfu n'ururo. Maze asezera ishengero, yinjira mu nzu. Abigishwa biwe baza kuri we,
bati dusobanurire umugani w'urwamfu rwo mu ndimiro. Nawe arabishura ati ubiba imbuto nziza ni umwana w'umuntu. Indimiro ni isi. Imbuto nziza ni ba bana b'ubwami. Urwamfu ni abana ba wa mubi. Umwansi yarubivye ni wa mugwanizi. Igenya ni umuhero w'isi. Abagenyi ni abamarayika. Nk'uko urwamfu rutororokanywa rugaturirwa mu muriro, niko bizoba ku muhero w'isi. Umwana w'umuntu azotuma abamarayika biwe, nabo bazotororokanya ibitsitaza byose n'abakoze ibizira, babikure mu bwami bwiwe. Bazobaterera mu itanure ry'umuriro, niyo hazoba amarira no kuryanya insya z'amenyo. Buno abagororotsi bazokwaka nk'izuba mu bwami bwa Se. Uri n'ugutwi niyumve. Dutegerezwa kubona nk'uko Yesu yabibona. Abantu bose yababonamwo ubwoko bubiri gusa, ubw'abana b'ubwami n'ubw'abana ba wa mubi. Ibirenze ivyo koba ari ukudusamaza. Ni ukumenya neza ko amajambo yose Yesu yavuze yariko abwira ubu bwoko bubiri bw'abantu bari mw'isi. Ikindi cyo kumenya ni uko hari abatari bake bahisemo kwibera imvange, ko banse guhitamwo kandi bibwira ko iherezo ryabo ari nk'iry'abana b'ubwami. Nagira ndabahebuze kandi si jewe ni Umwami Yesu Kristo. Yavuze ko iherezo ryanyu ari nk'iry'abana ba wa mubi. Rero ikubite agashi mufate ingingo, atari uko urushi rw'Imana ruri inyuma. Inkuru nziza kuri ubu bwoko bwose ni uko umuntu afise uburenganzira bwo guhindura ubwoko bwiwe imbere y'uko apfa. Kuko iyo umaze gupfa ntuba ugishobora guhitamwo ubwoko bwawe. Mu kurangiza, ndabahamagarira mwese abatumwe, muze tugwize uburyo n'umwete kugira twuzuze abantu mu mazu yubatswe na Yesu mw'ijuru, kuko arico gikorwa nyamukuru yadutoranirije. Yesu yavuze ati ivyimburwa ni byinshi, ariko abimbuzi nibo bake. Aho ni muri Matayo igice c'9 ku murongo wa 37. Murakoze kandi Mpwemu Yera abigishe ibirenze ibyo nanditse. Hamwe woba wifuza ico gitabo cose mu bwoko bwa PDF canke mu majwi, mwotwandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 257 71 39 41 76. Umwami Yesu abahe amahoro n'umunezero aho muherereye hose. Amen.